Turazi neza twese ko umusirikare ari ku kibuga c'intambara agomba kuba ku rubuga, haba ibiza vy'indwara canke bitaba, ariko ngaha no kumenya yuko uwuja kuba ku rubuga nawe aba afise uko yikingiye mu vyerekeye vy'amagara yiwe, kuko nk'uko mubizi hakora amagara. Turumva cane yuko mu gihugu ca Somalia abasirikare bari muri buriya butumwa bw'amahoro bwa ATMIS bafise ibibazo vya COVID-19. Harabonetse abatari bake barenga 60, ariko bavuga yuko bitigiri batabitanga neza, kumvo tutaramenya neza, ariko twibaza yuko ari ukwerekana ko batagwaye kandi bagwaye cane, kuko bavuga yuko ibi bitigiri bitangwa ari bitoyi cyane baravye n'ababa bagwaye. Umusirikare ari ku butumwa bw'amahoro yategerezwa gukingirwa bikomeye mu vyerekeye COVID-19, mbere hakaba no kubaronsa imiti hakiri kare no kubavura abafashwe canke abegereye uwafashwe. Twoshimikira cane ku kwirinda, no kuvuga bategerezwa kugenda bacandazwe, bagacandagwa n'amaburiburi incanco 3, bagakomeza incanco zabo nubwo bagiye haheze ibihe bakabacanja gute baho bakwiza incanco zikenewe. Ariko turumva yuko mu Burundi mwese musanzwe muzi yuko kumva tutamenye izo arizo, cane cane mu vy'ubuhinga igihugu caranse kuja mu mugambi wo gucandaga abanyagihugu baco nabo basoda barimwo. Mbere umuntu agiye kubiraba ku bitigiri usanga ari ubusa n'ibice 2% vy'abantu bacandazwa. Rero abasirikare bagiye gucandagwa buca bagenda, tuzi neza nuko nubwo rucanjo rumara igihe kugira ngo ruzane umusaruro, no kuvuga ruzana abasoda bakwiye kugira ngo bamukingire, hari naho agenda yitwaye canke akayifata muri ico gihe ubwo rucanjo rutaragira ico rukora. Rero ivyo ntavyo tubona ko biba, kuko mbere turiye kuraba na politike y'igihugu ntibishira imbere. Ngira murumva yuko baja kubacanja ku kamwe bagiye kugenda, kandi nako kataca kabakingira ubwo nyene.